muuaji anaoa mtoto yuko nubari kizira. Na sasa kuna chakula. Aba papa bibaza ko kubera amafaranga bafise mu mashengero bazotoroca utwana twose turi mu korale bakagenda bagasambana nabo. Jehova araje gukora ibiwanye nuko ashoboye gukora. Kandi ataje uyu munsi isigiye kurangira vuba. Kandi imbana basambanyi bazaba mu muriro apana mu ijuru. Ushavurire ariko ukunde Yesu. Unisilikie lakini umpende Yesu. Ibitari bikwiye kuvugwa biriko biravugwa. Benye bikwiye bisali kusemeka biko mnasemeka. Kubera umugisha Imana yaguhaye uri kuratakaza bimana yaguhaye. Kwa sababu baraka Mungu amekupatia kuna poteza wenye Mungu amekupatia. Nigeze kubwira umuntu umukozi w'Imana. Niliwahi kuambia mtu kama mtu. Ndabwira ngo ndazi ko Imana izonsigama nirindi cha. Nikamwambia najua kwamba Mungu atanilinda nijidike. Nabivuze ngira umusore. Nilibisema ndabwira narabwiye Imana. Nikamwambia nini? Inyuma yuko yantwaye mu ijuru nkahabona. Nyuma ya kunipeleka mbinguni. Ndabwira ngo Mana. Nikamwambia hako ndugi gitanda ngiye gusambana. Pale kupanda kitanda nikienda kuifi. Imfe narakidugako. Nife kabla kuipanda. Ariko uzongirira ubuntu. Lakini unifanyie ndangize nizera Yesu. Kuko ijuru ni cyiza cyane kuruta ubucafu bw'isi turiko. Maana mbingu ni nzuri zaidi ya uchafu wa dunia. Nituringa kwisi kubera ikindi. Hatuko hapa duniani turinga kwisi kugira ngo twemeze isi yuko mu ijuru ari Imana ishoboye byose. Duniani tukubalisha dunia kama mbinguni kuna Mungu anayeweza yote. Nibuka ko namubwiye nti. Nakumbuka kwamba nimemwambia bishitse bikakunanira. Ikifika bikikushinda. Umbabarire sindaguhanuye. Unisamee sikushauri. Ariko basi. Lakini basi. Uzokwirinde kuyovya abana bo mu ishengero. Ujilinde sasa kukosea watu. Kuko zijya n'intama za Kristo. Kwa sababu zile ni kondoo za Kristo. Bavuye mu isi baje kurondera Yesu. Walitoka duniani. Iyo bishitse ukamusambanya mu ishengero. Wakati bikifika uramwirukanye nazo subira no kurondera uwo Yesu. Unamfukuza hata tafuta. Uzopfa ugenda kugura bigurisha nuwave wikwegera kabiri. Afadhali wende uze makahaba usijikongotee mara pili. Paulo aravuga hagati muri mwebwe. Paulo akasema kati yenu. Ibiriko birakogwa nibikogwa n'ivyo kogwa no mu isi. Venye viko vinafanyika ni zaidi. Nico gituma tabushobozi tugifise mashengero y'ubu. Ndio maana hakuna uwezo tuko nayo. Nico gituma tamana tugifise mashengero y'ubu. Ndio maana hakuna Mungu tuno. Imana ibabarira ishengero ryayo. Mungu asamee kanisa. Mu Burundi no kwisi yose. Burundi hata duniani pote. Kuko tutangiye gusa n'isi. Kwa sababu tunaanza kuona Imana yose ruka gute. Mungu anaanza kaonekana. Kubera ko tutakibona Imana. Kwa sababu tena hatuoni. Ababona Imana bose turabatuka. Wenye wanaona Mungu wote tunawatuka. Tuhinduke twihane. Tubadilike Yesu agiye kuza vuba. Yesu anaenda kuja. Tuhinduke tugaruke. Tubadilike nitwakiriye Yesu ngo ducike abanyabyaha. Twakiriye Yesu kugira ngo uko yanesheje icyaha tukineshe. N'igiki kitariko kirakogwa mu gihe nk'iki. Imana ivuga ngo murabikora nceceka mukibaza ko mwanye namwe. Ubiriza shengero ryiza. Imana irera kandi izokoma yera. Ndabizi ko ibindi byose bya Imana itabinezererwa. Ariko nahereye kuri iki ari sesemwe n'ibinuka imbere ya Jehova Rafa. Abantu badatinya gusambanira mu mashengero. Barambwiye mu ishengero rimwe yuko ariyo korale yari ije gukora concert. Ngo mwijero bavyutse basanga umukuru wa kwaya n'umuririmbyi bariko barasambana muri iryo shengero barayemwo. Biragahera. Barambwiye ibintu byinshi. Walinambia mambo mengi. Sizi ukuntu no bisubiramo. Sindinga kugira ngo subiramo ivyo numvise. Ariko ndinganda kugira ngo wiyubare. Lakini niko hapa niko kandi ndagukebuye wa mukobwa we. Tena nakushauri wewe. Ashaka buri umukozi w'Imana yerekwa kundusha. Akitaka wewe mtumishi wa Mungu. Uzumwemerere ko agenda kugusengera mu cyumba. Usimkubalie kuwa mu cyumba ciwe. Cyangwa ahantu hatari abantu. Kuko benshi bariko barakomereka bagatinya kubivuga. Ariko Yesu we abona hose. Lakini Yesu yanayeona agiye gukora nkima. Anaenda kutumika kama Mungu. Paulo aravuga. Paulo anasema ku murongo wa kabiri. Kumsali wa pili. Namwe mukikakisha nimubabare. Kumbe Paulo yarazi ko dutegerezwa kubabara tubonye ivyo bintu. Kumbe Paulo kunajua kama tunapaswa kuumia tukiona hiyo. Muko mwari mukwiye dukwiye kubabara. Turiko turumva ayo makuru. Kugira ngo wakoze ico cyaha. Ili aliyofanya hiyo dhambi. Akugwa muri mwebwe ni Biblia. Atoweke ndani yenu ni Biblia. Ucuvuga ngo turankana. Wakoze ico cyaha. Aliyofanya hiyo Paulo agerahana akavuga ngo uwo muntu agiye kwabira umugore wa papa wiwe mukure hagati muri mwebwe. Paulo anasema huyo mtu anaenda kuwa mke wa baba yake. Ibyo ni jambo jima. Hiyo neno la Mungu. Nituzabandanya tubakuya. Hatuendelea kuwatekenya. Tuzofume tusigana na batatu cange babiri. Afadhali tubakiane watatu. Tujanye mu ijuru hako tugumana ishirahamwe ry'abanyakuzimu. Twende pamoja mbinguni pale kubakiana na shirika wa kuzimu. Reka mbandanya. Bandanya. Umurongo wa gatatu. Mstari wa 3. Kubganje. Kwa ajili yangu. Naho nari ku mubiri. Ariko ndiwo mu mwemu ya Paulo yaravizita abantu. Roho ya Paulo iko inatembelea watu. Avuze ngo ndahejeje gutsindisha uwakoze ibimeze bityo
nkako ndiho. Paulo aramutsindishije. Paulo anamuhukumu. Umurongo wa 4. Mwizina ry'umwami Yesu. Kwa jina la mfalme Yesu. Mwebwe ni mwe muyanje. Nyinyi na roho dukoranye dufise ubushobozi bw'umwami wacu Yesu. Tunakusanyika tukiwa na uwezo wa mfalme wacu Yesu. Umurongo wa 5. Mstari wa 5. Guha Satani umeza atyo. Paulo avuga ngo duhe shetani umunameza atyo. Paulo anasema tupatie shetani mtu mwenye yuko kugira ngo umubiri we uranduke, ili mwili wake umoe, ubugingo bwiwe buze burokoke ku munsi w'umwami Yesu. uzima wake usaidiwe kwa siku ya avuze umubiri ngo uranduke, akisema mwili umoe, yarasi ko atari ugupfa k'umubiri, alikuwa anajua kwamba sio kufa, yariko avuga ngo umuntu nk'uyo tumusengere abe impuissant au nom puissant de Jésus. Umuntu wese avuga Imana ku gicaniro, umuntu wese ahagarara akavuga izina ry'Uhoraho, ariko akaba yarabihinduye ikibanza cyo gusambana n'abantu. À partir d'aujourd'hui, je te déclare impuissant au nom puissant de Jésus. Weka mikono juu. Ni hana tuzomubohora. Akitubu tamfungua. La fonctionnalité s'arrête à partir d'aujourd'hui. Niwe twabanye dutwenga, ariko ntibaruzi lakini ukuna juu amarira ndira buri joro, machozi nalia ndani yangu. ndiko ndibuka yuko niko nakumbuka kwamba abantu watu batagikunda Imana, hawapendi Mungu, ariko